Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi B-Face on the floor. Ndakuramukije nawe. No musi tuje guherekeza umuririmbyi wacu nubwo ataraba honorable Nzeyimana Thomas Mkombozi. Muri rusange wavyakiriye gute kuza kwitoza abaserukiye nk'abaririmbyi muri rusange? Navyakiriye neza nyene nico gituma nanje ndi ngaha namuherekeje. Ubundi yo navyakira nabi sinari kumwerekeza. So ni kuri wowe ubona ari iki abarimvyi tugiye kuronka akunguko kameze gute canke abantu muri entertainment muri rusange cyane muri ubwa mbere ibintu byose twavuga nyene byaherera ku marezo sociaux ariko mufise umuntu abaserukira muri abo barongozi mu barongozi bacu biroroshe cyane ko message ishika kubera ko turakorana hari ibyo dushaka gushikiriza turabimubwira nawe akabishikiriza ariko ubwa mbere urumva vyaherera peut-être gupostinga reka mbe itara ry'umuziki mbitara ry'ugwaruka mu muziki nje imbere abandi bakurikire dushobore kuraba yuko twotsindira igiti cy'ubushingamateka kugira ngo ibibazo by'ugwaruka ugwaruka muri rusange bishobore kuvugirwa n'umwe mu gwaruka ari indani mu nzu n'amashingamateka. Rero amosozi yatswe ukoroka ndifata wabaye umunezero udasanzwe no mu kahise kanje byinjiyemo ko intambara nagwanye mu muziki yuko umwe ngiye nabona umugenerale wundi ashobora gufata ya nkoni twari dusanganwe y'ubugabo hakaza uwundi mugenerale akavuga ati Mutama nturire guhogora mpereza iyo nkoni mbandanye urugamba. Aje mu gihe amikari canke cooperative de musique canke na droit d'auteur hari atana kimwe kigikora twitege iki hariya? Jewe ko biri kose ngira biracakora peut-être nuko twebwe tutabona gusa peut-être ibyo bashitse ariko baracakora mugabo uko biri kose je nibaza ko Mkombozi turamwizeye nibaza bazo duserukira neza n'ivyakunda kandi duhamagarira n'abandi bazomushigikira. Byo bari iteka rikomeye urabona ko obedeya ikwega amaguru mu ncamake ntikora. Nongereje ko ndashobora kuvuga yuko abakozi ba obedeya igejwe ivya droit d'auteur novuga yuko bahembwa amahera batakoreye kuko ubabajije ico bakoze kirahari n'ubu turacarira abaririmbyi turacarira kandi hariho ico twagwaniye wanashaka nyine icubahiro nyakugendera sogokuru Petero Nkunziza yari yadukoreye kizima ariko rero byamabipfira hehe ku bakozi. Rero turonse tugiye bakwe Nzeyimana Thomas Mkombozi agatogwa akajamo n'amashingamateka urumva bya bibazo byo bigiye gutora umuti kantu musanzwe mufitiye igihe kirekire katarashika ariko kitwa kumonetiza cyane nayo tuvugira ngo mushobore kuronka abantu babakurikiranye mushobore kuronka uburyo namwe ushaka kugisha amafilme meza cyane ibindi kuko abantu benshi barabidora bavuga ati nta makamera meza mugira ibibanza birabagora ari ngo bafatira amakamera muko murashutinga banki ivyo bibazo byose bihari muri rusange. Ivyo byose nibaza ko bigiye guhera kubera ko Mkombozi agiye imbere akaduserukira azoba yicaranye n'abandi bashinga amateka nkawe kubera ko azoba yatowe. Rero igisabwa nuko tumutora kugira ngo vya bibazo byose byo kubona hariho limite y'ahantu dushobora gushutingira vya bibanza byose twifuza tuzobironka kubera ko bazovuga ati babakinyi ba filme babaririmbye saba vuayo barafise ububaserukira mu bashinga amateka. Mu gihe tworo nk'umushikiranganje naho akiri muto muri Jeunesse Sport twokumukije urabona iyi kandidature ya Nzeyimana Thomas Mkombozi ije gukangura byinshi. Urabona nk'ubu twogirirwa ibakwe tukaronka umushinga amateka kandi turizeye ko Mkombozi azotsinda kuko umuziki niwo ufise abantu benshi niwo ukunzwe cyane gusumba politike gusumba umupira w'amaguru gusumba vyose no kuvuga yuko mu gihe rero twatugiriwe ibakwe Nzeyimana Thomas Mkombozi agatsinda mu ntara ya Bujumbura agatsinda no kuvuga yuko iyo bari insinzi idasanzwe hanyuma nabo bamwe bafata ingingo bo bibona ati ko rero bibonetse ko bagwanye iyi nsinzi bakabayironse no kuvuga ko badukubisa kanywafu no kuvuga yuko no mu mico kama hazoshika n'igihe habaho umushikiranganje umuririmbyi kandi bariho bafise n'amashuri yo hejuru gusumbya abanyepolitiki mu muziki turafise aba docteur
mu muziki turafise aba ingénieur mu muziki turafise ama degree turafise abafise za baccalauréat turafise aba licencié turafise aba A2 turafise aba A3 turafise n'abafise ama certificat sanzwe turafise mu muziki dufise bose uretse yuko biba ngombwa yuko umuntu akora nk'ikintu Nzeyimana Thomas Mkombozi akoze kubahuka kuvuga ko rero ko yubahutse rero aya maso aturaba ari no muri politike no muri bamwe bafata ingingo no kuvuga ko Mkombozi ababwiye ati harageze yuko muzamura twiyumvirako natwebwe turashoboye gukorera igihugu biciye muri politike natwebwe turasavye yuko habaho umushikiranganje w'umunyamuziki biraza ko bizogenda neza cyane so ni imyaka myinshi cyane ni imyaka myinshi gose iheze harimwo abantu peut-être batari muri entertainment no munsi hakaba habonetsemo mu rapper nka Mkombozi biroroshe cyane kuba yo duserukira neza biroroshe cyane yuko ivyo twifuza bishobora gushika bitagoranye.